aho niho satani yateye abantu baba barondera gusenga mu myanya baheze ingufu za mbere zo mu gitondo, ingufu zo ku mutaga nyinshi bakazishyira ku ngwa n'ikibaho, bakazishyira ku moto no kwiruka, bakazishyira ku isuka n'ivu. Zaheze rero bagaca baza ngo bagira basenge. Ntushobora gusengana ingufu atazifise. Kugira usengane ingufu ukwiye kuba uzifise, kuko uracyari mu mubiri wawe, icyo gikoresho ufise niyo nzu ufise ubamo kugira ngo ushobore gusenga neza. Aleluya. Yesu ashimwe, ashimwe, ashimwe. Amen. Tugira ubuntu n'Imana yagira abana natwe imyaka yose tumaze, n'ubu yatwongeye kubona umunsi wa nyuma w'undi mwaka. Ibihererwe icubahiro rwose. Amen. Ejo niho narose umwanya wo kwiyumvira byimbitse yuko atana rimwe kuramba ari umuvumo. Kongerwa iminsi y'ukubaho rero si igihano. Kongerwa iminsi y'ukubaho ni ubuntu bw'Imana, ni ineza y'Imana. Uzotora aho byanditse kuko twisunga ijambo ry'Imana, azohanyereke nanje nce ubwenge kuri ibyo byoshoboka ko noba ntarahabona, ariko aho nagejeje kuronka ubwenge bwo kwiyumvira ko no kwibuka, nta na hamwe ndabona ijambo ry'Imana rivuga ngo kungiriye nabi uzoca umara imyaka myinshi. Oya, abamaze imyaka rero mubishimira Imana. Amen. Amen. Ariko kandi impamvu dusetse gushima Imana si uko umwaka uba uheze gusa, kuko hari byinshi bindi umwaka uheze ariko uwundi uratangura. Ingwano y'ukubaho irabandanya. Womenga rero n'ibyo gushima woca ubigabanya, nakare ko utera wegereza uhera, umuntu aguma ahera kuva abayeho, uko akura bariko aragenda yegereza guhera. Ariko ego n'ibyo umwaka uraheze kandi n'uwundi uracaraha imbere, umuntu yari kugabanuka ibyishimo, ariko ntibigabanuka kubera turibuka ibyo Imana yakoze bikaturemesha tukabona ko n'imbere hameze neza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero turafise amashimwe y'ibyo Imana yagira twiyerekamo, turafise izo mpamvu zo gushima kubera ukungene Imana yagira abana natwe. Umwe ashobora kuvuga ati ariko je nahuye n'ibikomeye, ariko ngaca nsanga mu gihe cy'ijoro niho Imana yerekana ko hari ukwezi. Muri ibyo bihe bikomeye bigoye usanga ariho nyene wari kubonera yuko Imana nayo ikomeye. Mu gihe cije, mu gihe kitagiramo umuco, ico gihe inyenyeri zaka, ico gihe ntiziba zari zamye zizimye, ahubwo nico gihe uzibonera yuko zari zihari. Rero hariho kugira neza ko Imana twabonye biciye mu bibazo twaciyemo. Imana igukomereze amashyi cyane. Amen. Yesu ashimwe rwose. Dufise amashimwe yandi kandi twebwe twisangije nk'abakristo, kuko umwaka uhera
niko twegereza umunsi wo gusanganira umukiza wacu. Amen. Ni rendez-vous ihambaye, si rendez-vous nk'iya convocation abacamanza baguha ngo uzurenguke kuburana. Kuri twebwe abizeye Kristo Yesu twaratsindanishirijwe. Bibiliya tubwira mu Baroma 8:1 ngo nuko rero ko ari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Yesu ashimwe. Yesu rendez-vous twiteganye ibyabona n'abaza kudufasha kuruburana. Si rendez-vous twiteganye ubwoba, ni rendez-vous twiteganye umunezero ahubwo n'ubuntu bwinshi bwa rya jambo ryayo ngo utwambika ukugirirwa neza n'imbabazi nk'igitsibo. Amen. Umuntu rero ashobora kubyitega muri rusange rwa bose kuko ntazoreka kugaruka, mugabo kandi ataragaruka yabwiye uwo yatwerekeye ko byinshi igisuma gihejeje kwihana kiri ku musaraba, yakibwiye ngo uyu munsi nyene urabana nanje muri paradisi. Ni ukuvuga ngo utevye gupfa kuri uwo musaraba wewe gusa, wowe nturacikanye. Uyu munsi nyene ntiyari bwashikiye umunsi wa gatatu w'ukuzuka, uyu munsi nyene turabana muri paradisi. Rero Yesu tumwitega mu buryo bwa bose, tumwitega mu buryo bw'uko umwe ashinguka akavamwo muri ino si hanyuma akitahira. Byose biraryoshe, Imana ihabwa icubahiro cyane. Nishurirwa Imana ikintu gitanga ubuzima. Aleluya. Yesu ashimwe cyane. Aleluya. Urakimika Imana mu buzima bwawe, urakimika Imana mu buzima bwawe. Iyo iri ku ngoma, iyo ariyo iganje mu isi honyine, yavuze ngo iyo abagororotsi bashyizwe hejuru igihugu kiba amahoro, ariko iyo abanyakibi bashyizwe hejuru igihugu kibamo imivurungano. Ibaze rero atari abagororotsi ahubwo ariyo nyine itanga ubugororotsi, ikaba ari ibaye umwanya w'ubuzima bwawe, ikaba ariyo ishyizwe hejuru mu buzima bwawe, ikaba ariyo mutware akomeye asumba izindi ngoma mu buzima bwawe, ikaba ariyo iganje ibaye perezida basi w'ubuzima bwawe. Ariko Imana ntiba perezida, iba umwami. Amen. Imika Imana mu buzima bwawe, ibintu byose bizogenda neza. Amen. Aho niho Satani yateye abantu baba barondera gusenga mu myanya baheze ingufu za mbere zo mu gitondo, ingufu zo ku mutaga nyinshi bakazishyira ku ngwa n'ikibaho, bakazishyira ku moto no kwiruka, bakazishyira ku isuka n'ivu. Zaheze rero bagaca baza ngo bagira basenge. Ntushobora gusengana ingufu atazifise. Kugira usengane ingufu ukwiye kuba uzifise, kuko uracyari mu mubiri wawe, icyo gikoresho ufise niyo nzu ufise ubamo kugira ngo ushobore gusenga neza. Hanyuma mwandanye kwicungera mu masengesho no mu nyifato. Murazi yuko mu minsi mikuru haba hariho abasuma nabo bashaka kugira iminsi mikuru y'umwansi wabo, ari we mwansi wacu Satani. Aho twe tugira iminsi mikuru y'umukunzi wacu, abandi nabo bakagira umunsi mukuru ubanka, abashoreye abajyana ikuzimu. Bibiliya ikivuga ngo abakijijwe ntibabe baciba, ahubwo bakoresha yabo maboko bacurukure, bakoresha yabo maboko kugira ngo baronke ibyo kubatunga n'ibyo gutunga n'ibyo gufasha abakenye. Amen.
aleluya. ushobora kugira amarandevu y'ukwiba no kugira nabi, ahubwo gira amarandevu y'ingene iciza ufise wogisangiza abandi, ikibi ufise naco ucugaranira iwawe gihe iwawe kugira ntimumererwe nabi muri babiri, upfume umererwa nabi umwe. Amen. Ubwo ni urukundo rw'Imana. Aleluya. Abarushe, abaremerewe, abababaye ntimwidogere Imana, ahubwo nimuyicire bugufi, mwibaze ku gituma c'ukuri yobagendera, mwibaze ku gituma c'ukuri yobazako, si ubutore, si ubutwari n'ubuntu bwayo. Subire wizigira ubuntu bw'Imana. Amen.